nawe iyi application ishobora kugufasha gukora video yawe nziza cyane mu mwanya mutonya cyane, ata kamera ata mamega, ukoresheje telefone yawe gusa. Mbega iyi application yitwa gute? Hejuru murabona ahantu handitse ngo InShot. Iyi application tuyikura hehe? Ikoreshwa gute? Umonta video gute? Mu minota mikenya tugiye kubana mu iki kiganiro ndabereke intambuko ku yindi ukungere utangira gukora video wowe ubwawe ukayishyira ku rubuga ubwo ariko rwose wifuza na telefone yawe kandi imeze neza. Twese hamwe turafise application bitwa Play Store. Iyi Play Store ni application tuvomamwo ama application twese. Pardon gato. Application tuvomako ayandi ma application twese. Genda wandikemwo InShot. Umaze kwandika ko InShot uracha ubona application nga anya bitwa InShot itise iyi logo imeze uku. Cha ufyonda kuri installer uyiteresharije, okay? Umaze kuyiteresharija uce dufata yuko yagiye mu telefone. Jewe sanzwe ndayifise InShot. Iyi application InShot ndibaza mwayibonye, okay? Cuheza uyifyondeko. Uyifyonzeko baza kugushikiriza ahantu hameze uku. Aha anya ni muri video, montage de video. Aha ni muri pardon gato, aha ni muri montage ya foto. Aha naho ni collage y'amafoto. Reka uyu munsi tugende kw'intambuko yo gukora montage ya video. Aho fyonda kuri video hanyuma ugafyonda hano kuri nouveau projet. Aha kuri nouveau projet umaze kuhafyonda baca bakuzanira nga anya haba hejuru murabona video, foto nani, okay? Tu byose biri kombine biri hamwe. Reka twebwe tugende kuri video yacu, okay? Duhitemo video, pardon, duhitemo video yacu nonya. Reka dufate ko duhisemo iyi video, dufyonde ko twemeze. Ugishika hano onya urabona ija kuri affichage. Imaze kugenda ngaha anya kwiyi tableau kugira ngo iyi application uyikoreshe gratuitement atagatashe karimo kerekana application wakoresheje, ni kuvuga uza ugafyonda kwa kantu kanditse InShot, aka kantu kameze nk'agakurwa, okay? Ukaca wandika ngo supprimer iyi ad ukaca uyikoresha iri gratuitement, iyo bitwa filigrane cyangwa filigrane, okay? Kelke zensita bacha bakwereka video yawe yamaze kuvamo iyi filigrane. Reba neza ushobora cyangwa ntushobora kuba warumbuye, ariko jewe narinda kubuye cyane application nziza cyane ushobora gukoresha mu gukora montage y'ama video yawe akamera neza. Reka rero nihutishije duhere nga anya kuri montage. Umaze gufyonda ko ngaha kuri video bakuzanira utuntu hejuru. Aka kantu kerekana ukungene ushobora kugabanya video cyangwa ukayongeza cyangwa ukayigereranya, okay? Utu tuntu natwo n'amaforoma uza gushiramo video yawe. Dufate nimbari ya YouTube, nimbari ya TikTok, nimbari ya nani, urareba foroma nziza wewe uhisemo. Jere kandi abakonseye kuba wo kwikoreshereza iyi ya TikTok cyane iyi inya ya Instagram. Murayibona ukungere imeze. Aho uragabanya urongeza kwa wewe urahitamo iyo wumva ushaka. Wemeze ngaha anya kuri okay. Aha anya urahaye video foroma yawe. Reka tugende. Aha anya ni urifata, urashobora kwifata amajwi, okay? Uri kuravuga. Reka urahaye. Aka kamaze kwizungurutsa urabona yuko kwifata amajwi. Umaze kwifatamwa amajwi ucufyonda aha anya hanyuma ukemeza byajwi rikaba yagiyemo. Reka wumva n'umutima wanje wose. Uyu munsi rero tuzakuganira hamwe. Urabona ko aya majwi umaze kuyafyondako aha anya uragabanya urishonze kwirijwi uredita ukagabanya ukayisiprima cyangwa ukongeza ijwi, okay? Cyane ukashiramo ico bitwa iyi effet vocal,
ni kuvuga n'amajwi ukungene yovuga, okay y'umwana y'ukuze yiki y'amarobo yiki. Okay, ndibaza muriko murabibona. Umaze ngaha anya ni nkuko ushobora kuyiduplica cyangwa kuyidubura ikaba zibiri ukemeza. Okay, aha twahejeje tugiye kuri sticker, urahitamo sticker wifuza shayili kwaifa. Aha anya twagiye kuri nani text, anya ni kwandikamwo amajambo. Okay, ukemeza. Aha anya ku majambo uranima uku kuntu bigenda uku cyangwa bikagira uku, ndibaza murahabona. Ukemeza naho nyene cyangwa ukedita. Anya kuri Giblio, okay, urashobora gushiramwo akantu kameze uku, okay, ugacapa. Ndibaza murabona ko iyi application ari nziza cyane. Ukemeza. Twagiye ngaha anya kuri efe uza guha video yawe. Mbega ni efe imeze gute? Ndafyona ngaha anya ya ndashire kuri ntuzenya yazo ubuzima cyangwa ndahita byukuri ni ubuzima. Okay, ndibaza murayibona ngaha anya vraiment ko ari application imeze neza. Mbega ndashiramo uyu muco, ndashiramo iyi catalogue, sinzi ukungene uza guhitamo nkemeza. Okay, ni kuvuga maze kwemezamo ngaha anya bagenzi. Aha anya ndashobora kongera ko iyindi video canke nkongera ko photo. Koresha application InShot. Anya urabona ko deja namaze no kuyamamariza. Ukemeza ugasiprima ukagabanya. Aha anya ni gushobora kugabanya video, tereka ngeza aha cyangwa reka nongeza aha cyangwa reka ngiruku, byose birakunda. Video ikamushamo agace ukoresha. Okay, ni kuvuga ngaha anya shatse kugabanya video ati reka aka gace ndagakuremwo. Okay, aha anya aka nako kudiviza video, nshobora gukuramwo aka gace nemeje mu ngaha nkagenda uku nkaca nemeza mu ngaha aka gace nshobora kugafuta. Aha anya kamaze kuvamo. Koresha ubuto bwawe, koresha ninagira amahera nkayashira mwibi cyangwa biriya. Murabona neza yuko iyi application imeze neza. Aha ni gusiprima i video. Aha rero ni kuvuga urashobora background, urashobora gushyiramo umuziki uvuga cyangwa ugashyiramo iyi video hariya inyuma iriya video uboneka. Ngaha anya ndashobora guhindura nkashyiramo iyi video. Murabona ko hamaze kujamo iyi video kugira ibone. Murabona ko hamaze kujamo InShot. Mbo reka nyarutse kujya video nibe nini. Vitesse ndashobora kongeza ngaha ikavuga binyanyariye. Niba atacho nifuza gutakaza nta nico izoronka. Nayo mpamvu cyangwa nkongeza bikitonda. Urumva umwanya uhera kugira ngo ijwi rizoshobore kuza ni munini nyagose. Tegerezwa biharana. Umve kindi naco bunga amagara yawe. Mukwirinda gufata bica byitonda gose mugabo umwanya mwiza wo kugira ngo video ikunde ngaha anya kuri E0 uko ni gukora ibikorwa byica rubozi ibi nabiriya ukemeza. Aha naho ni kugabanya video ugashira ku iki gice niki ukavuga ati nshaka ko ngaha hariho haboneka. Voilà, aha anya ndibaza muriko murabibona. Ngaha anya ni gufuta ikintu. Okay, ukavuga ati iyi video yanje shaka kibona uko canke nibona uko. Okay, ndibaza nimba niragira amahera bake ati nuku. Okay, ukemeza naho nyene. Aha anya iyi bayitwa FF ko twayivuganye. Niragira amahera umva niragira amahera niragira amahera nkayashira mwibi. Nurabyumva muri filme gomenga ni telefone bariko baragtelefonesha oro sivyo. Nuko kuntu baba bariko barabikora bagenzi. Nizera yuko iyi application iriko irabanyura kandi mubona uburyo ushobora kuyikora. Ubu tuvugana nanje shobora kuba ndabaha iyi video ari application nkoresheje. Urashobora gukora inverse application kagenda mu ruryo video kaja mu ubu buryo cyangwa kaja mu ubu buryo. Naho nyene ubishatse anyu gasanga yagiye nk'ubu buryo ukemverisa. Ndibaza aha naho kuri jere ni kuvuga ni kuvuga ubuke novuga kari ubu crypt. Okay,
ndibaza vrema muriko murabibona. Wewe rero reka ndaguhe devoir kugira ngo video ntibe nini, ugende wewe wenyene uteresharije iyi video ushiye muri telefone yawe uyikoreshe intambuko ku yindi, ico ubona udatahuye umbaze muri commentaire. Na yahandi ntabwo ari application nininya umuntu abakoresha telefone gusa, urashobora gukora video imeze neza ikagenda kuri YouTube imeze neza. Iyo rero ushaka guteresharija iyi video uhejeje kuyimonta, wasizemwe amategiste, wasizemwe utundi video, ushobora gufatanya utu video ari dutonya ari twishi nta kindi nuko canke ugasanga video hariya hejuru hariko video, hano hasi naho nyene hari video zose ziriko ziravuga. Mu vyukuri ivyo byose birashoboka. Voilà, murabona neza ushobora canke ushobora kuba warumbuye. Murabona neza yuko iyi video vraiment aka kantu kabikora neza. Rero ndabashimire abakengurukiye yuko iyi application ibanyuze. Rero kuri micro yari Elise Venal. Vraiment ntukekiranye no gukora like, commentaire, partage, umbarire, follow, subscribe, andika subscribe. Okay, kora s'abonner canke subscribe kugira ngo tubane turi benshi. Merci beaucoup, à la prochaine occasion. Merci.